turaramukije amahoro y'Imana bane nawe. Bya biha benshi mwari mukumbuye kandi mwari murindiranye igishika byageze. Twagira tubamenyeshe ko twabateguriye igikorane kidasanzwe ku kibuga ca Itezi Kamenge ku magenekerezo ya 21 na 22 ukwezi kwa kabiri mu mwaka turimo, aho tuzoba turiko twigira hamwe ivyigwa bidasanzwe vy'imboneka rimwe, Ivyigwa bijanye no kwikingira amagara yacu, Ubukristo bukwiriye mu mibereho yacu, hamwe n'ivyigwa vy'ubuhanuzi bwa Bibiliya, Daniyeli n'Ivyeshuwa Yohana. samedi rero akazoba ivyigwa bidasanzwe bizotangura isaha 3 z'agatondo bikazorangira saa 7. Hakazoba ibindi vyigwa vyo ku mugoroba bizotangura saa 8 bikazohera saa 11 z'umugoroba. Dimanche naho rero n'akabigenda bafinze kuva saa 4 kugeza saa 7 tukazobanza kwakira abaje kwivuza. Ikiryoshe niko tuzobavura no kubuntu. Inyuma ya saa 6 naho tukazotangura isaha 8 kugeza isaha 11. Twibutse ko gusiba no gucerwa ntivyemewe. Wirushira ubuzima bwawe mu biganza vy'Umukiza. Amahoro neza, ubutumire twaburose kandi Imana ibidushoboje tuzoba turi kumwe nawe cyane. Murakoze. Turabaramukije kandi tubashimira ku butumire mwaduhaye kubw'igikorane mwateguye kuri Itezi Kamenge. Samedi na dimanche tumaze yuko tuzoba duhari. Murakoze. Amahoro y'Imana bane namwe. Ubutumire mwaduhaye twarabubonye. Turabemereye yuko kuri ayo magenekerezo tugenekerezo bya 21 na 22 tuzobyitaba nta ngorane. Murakoze kuko ubutumire bwo ku munsi wa gatandatu wo kuwa Mungu tuzobyitaba kandi tuzobwira n'abandi baje muje kubikorana.